itariki imwe nzero umwaka w'ibihumbi 2022 kaze murano makuru ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 tugira tubashikirize nayo aza kwagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngwagiye gukomeza imigenderanire n'ibihugu bibanyi. Mwijambo ryashikirijwe kuri uyu wa gatanu bucatangura umwaka mushasha, Evariste Ndayishimiye avuga ko ashimishwa n'intambwe Uburundi bugeze ko mu migenderanire y'u Burundi n'amashiramwe mpuzamakungu. Ukugabanya amatagisi ku mihora ngurukana ubumenyi ngo vyofasha abarundi kwijukira gukoresha iyo mihora. Bivugwa n'umuhinga mwishirahamwe BBS mu nama yabaye kuri uno wa gatatu, aho abahinga n'abegwa n'ico gisata bariko bahanahana ivyiyumviro byo guteza imbere ico gisata. Amakuru sayo gusa mu mwanya nido hojyana makuru. Ndongiye kubaha ikaze murano makuru tuyahere mu gisata c'imigenderanire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashimishwa n'intambwe y'imigenderanire Uburundi bufitaniye n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ubwo ibiganiro n'umwe bwa Buraya bitaratangura. Biri mu ijambo ryashikirijwe abarundi kuri uyu wa gatanu, umukuru w'igihugu akavuga ko agiye gutsimbataza imigenderanire n'ibihugu bibanyi. Tumukurikire. Uyu mwaka uheze twarungutse inshuti kandi twarabagariye ubumwe dufitaniye n'ibihugu bigenzi. Hampande yo gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu, turabandanya dukurikirana abarundi bose iyo bava bakagera mu bihugu barimwo. Muri vyose igihimbaye kandi gishimishije nuko tumaze kubona ko benshi muri abo barundi bafise agatima ku gihugu cabo. Ivyo bikabonekera cane cane kubemeye kwikurako akaranga muntu k'impunzi, bakemera ko abarundi barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu. Tugiye gukomeza uwo mwumvikano na cane cane ku bihugu bibanyi kugira ngo twumve kumwe ko turabazimyamuriro, ko inzu umubanyi ihiye wo kwihutira kumufasha kuzimya, ahandi hoho nawe iyiwawe yofatwa. Kubijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu yo kw'isi no mu karere, Uburundi buri ku ntambwe ishimishije naho tutaraja ku musozo w'ibiganiro hagati y'Uburundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Ikitunezereza nuko mwisuzuma ry'ingene amashirahamwe mpuzamakungu ashigikira Uburundi mu iterambere, twabonye ko ishirahamwe rya Buraya riza ubugira kabiri havuye ibanki y'isi yose. Ivyo bitanga umwizero mwinshi kuko n'ubu turacari kumwe, bikabonekera ku cemezo twumvikanye ko ubu tugiye gukorera hamwe mu migambi y'iterambere ry'abene gihugu. Muri iryo jambo nyene umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ashimishwa n'ibikorwa birangurwa n'imigwi CNTB na CVR. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje kandi ko atagihano c'ikivunga kizoba mu gihugu. N'ubunyene twongere tumukurikire. Turakenguruka intambwe imigwi CVR na CNTB ishitseko mu kurangura ivyo ijejwe, kuko uravye amabi yakorewe muri iki gihugu, uwari we wese yariyumvira ko kubishira ahabona bizotuma abarundi basubira gucanamwo. Duhimbawe nuko bose bategereye ko utaramunda ugatarura ibiboze, bakemera bo nyene gushira ahabona ivyabaye. Tukaba dushimishwa n'intambwe abarundi bageze ko, aho indongozi baba bakoze ivyo vyaha canke ababibonye bikorwa barya umutima menyo, bakiyugurura mu mutima mu gushikiriza ivyo bakoze n'ivyo babonye. Nkabasaba ko n'abari bagifise ubwoba ko bojijuka bakavuga ivyo babonye n'ivyo bumvise, haba imbere y'igihumbi n'amajana 972 n'inyuma yaho, kugira turonke ukuri tuzoraga abana bacu nabo bagire ico bazotinya. Nitumenye ko igihugu kitagira kahise ataho gitaniye n'igiti gihagaze kitagira imizi. Iyo haje umuyaga uragihenura. Mboneyeho n'akaryo ko gusubira kuremesha abarundi
ko aho ukuri kugeze mu kumenyekana nuko twabonye ko atabwoko bwishe ahubwo uburongozi bubi nibwo bwatwononeye kuko nta gihugu kirimo uburongozi n'abagabo nyabo ho kwicwa abantu ibihumbi n'ibihumbi atacamira ubwo burongozi nuko buba bubifisemwo uruhara babarundi bogira umwizero kuko nta numwe azohanirwa icaha cakozwe n'abandi naho hoba ari abavyeyi bawe ni nkuko atagihana c'ikivunga kigisubira kuba mu Burundi. Itagisi inyongera agaciro TVA ryavuye ku bice 18 rija ku bice 36 kwijana riri mu bituma ugukoresha umuhorangurukana bumenyi bizimba nkuko bivugwa na Donatien Manirampa umuhinga mwishira hamwe BBS mu nama yo guhanahana ivyumviro kubakorera muri ico gisata. Uwo muhinga agasaba leta ko yogabanya itagisi ivyo tuma umuhorangurukana bumenyi wijukirwa gukoreshwa. Tumukurikira. Ku migwa mikuru y'intara zose harashitse umuhora wa internet unyaruka ukoresha fibre optique. Uwo muhora ukaba ufise insinga zo mu kuzimu zirenze uburebure bw'ibirometero 1500 mu gihugu cose. Hejuru yaho hari n'uwundi muhora wo mu bisagara bikuru by'igihugu no kuvuga Bujumbura, Gitega na Ngozi ufise uburebure bw'ibirometero 700. Le coût de l'internet dépend de la demande. Igiciro c'umuhora wa internet kiva ku gitigiri c'abawukoresha. Iyo abawukoresha ari benshi no kuvuga kwishira hamwe riwudandaza mu gihugu hagati rica rirangura mwinshi hanze y'igihugu ibituma ibiciro bica bigabanuka kuko musanzwe muzi yuko iyi kidandazwa kiranguwe ku bwinshi bagabanura igiciro. Umuhora wa internet mva makungu uracazimvye rero. Il y a aussi des taxes au niveau de l'internet qui continuent à augmenter. Ikindi naco basanzwe bakorera muri iki gisata barazi ko itagisi nyongera agaciro ryadugijwe riva ku bice 18 rija ku bice 36 kwijana. Ibi biratuma ivyo gutuma tumanaka amakuru bizimba. Quelques solutions pour y remédier. Détaxer les terminaux. Inyinshi nuko hakwiye igabanuka ry'amatagisi ku bikoresho byo gutuma tumanaka amakuru. Harakwiye gushigwaho imihorangurukana bumenyi mu bisata bigize igihugu no kuyinagura ahiri. Ikindi naco no kugwiza ivyo abantu bashobora kurondera ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihugu hagati batarinze kurondera ivyo hanze bituma hasohoka amafaranga international. Ni kuri iyo nkuru amakuru twari twabateguriye aciye arangira. Mwakoze kuyakurikira. Ndashimiye bagenzanje bafashije kuyegeranya. Shimira n'abari mu hinga bw'ivyuma. Ijoro ryiza na televiziyo Isanganiro n'umwaka mushasha mwiza wa 2022.